ntumbero yo kugwanya inkukura hamwe no kugwiza umwimbo mu gihugu cacu, leta y'u Burundi ihamagarira bene gihugu bose gukura amaboko mu mpuzu bagatunganya isi ndimwa mu guca imikobeko bongera batera ubwatsi. Ako kamo ka leta karitabwe n'abene gihugu bo mu ntara ya Bururi twagendeye. Aho mubona ni ku mutumba wa Nyakinyonga, komine Matana, intara ya Bururi. Abene gihugu baho baratahuye akamaro ko gutunganya isi ndimwa mu guca imikobeko. Uburyo dukingira ibidukikije ubu mw'iki periode yo muci iki gihe cici nuguca imikobe kugira imvura niyatazura indimiro ntizize zitwagwa kubwa dufatiye nkangaha mu Karaba itongo ririmo imiserege nkuko mubona bariko babigira riba rikingiye kuvuga imvura iguye indimo yawe ateyemo nishobora guhura n'ibibazo by'inkukura ni nako kamaro ko gushiramwe imiserege. Ebwe ngaha muri komine ya Matana umugambi turi ku kivi aho tubugejeje muri buri ihangiro twihaye mu byo twategekanye kugeza ubu turafite nka 70%, kugeza ubu turamaze kugera ku bice 70% kuko muravye nkangaha murabona na hariya hakurya hose aha ni kuvuga turi ku mutumba umwe n'iyindi mitumba hariho nyene haciye nkaha nyene. Bene gihugu akamaro baragatahura ariko murabizi nta vyama bigenda byose vyera ngo murabona abanyagihugu bamwe baratonda cyane mu gikorwa cyo kwimba. Igikorwa cyo kwimba kirabagora kuvuga batonda ni baki umurindi ni muto nkuko twabitegekanye. Ibikorwa nukuri umugambi w'umukuru w'igihugu twawitabiriye cyane. Bona usanzwe uravye nkaha ku musozi haturi ntihashashe cyane gose. Rero inkukura urabona ko yoteza gutwara imirima. Aha uwo mugambi twarawiitayeho cyane. Hose twaraciye imikobeko. Nta nkukura ikihari. Kandi umwimbu turabona kuguma wiyongera kubera atakigira inkukura. Hamica kabiri naco murabona yuko turiho dukora uburyo bwa irrigation. Twamaze kubona ingaruka mbi y'inkukura kuko nkuko naberetse hariya aya mazi hajyashikira hariya amatiyo amwe mabonye azamwa amazi menshi. Hajya haza amazi menshi vyerekana yuko umusozi ukingiye kandi twaraciye amakubido Niveaux amazi arinjira mu kuzimu neza. Nico gituma hajya amazi gumaza ari menshi. Hajya handi usanga amazi ni make vyerekana yuko umusozi udakingiye bihagije. N'ahandi usanga amazi ntakigira namba. Hoho ndahazi ubu na makubido Niveaux arajaho niwo mugambi twere rutangure tushira makubido Niveaux twatera ibiti yuko amazi yoza ukuri kwana. Gusa ku misozi hanamye no kubera aho usanga henshi usanga hari amabuye ugasanga ntivyoroshe kugira ushike ku metero ushaka. Nico kigoye amabuye bari ku misozi hanamye. Mugo gutera ibiti yo nta kibazo. Cyane no gatera abajejwe ntwara bajya ku mitumba. Bajya abajejwe ntwara ku mitumba nibo bakwiye gufata ya mbere. Bakabahimiriza d'abord umuntu ubwa mbere mu mirima yabo hose akaba hari imiserege kuko ntujabuza guhimiriza abutwara kandi nabo taturakora. Hama baheje gukora iwabo bageza mu manama bakabahimiriza haba mu bikorwa rusange haba no mu windi minsi hagati mu ruja bo kwitorera kugira ngo bagwanye inkukura baciye imiserege. Hano nagira ndabereke ingaruka mbi yuko utaca imiserege ku misozi cyangwa udatera ibiti ku misozi. Aha ngaha aya mazi twayagize captage tutabanje kwiga neza ingene umusozi ingene umeze ingene amazi yinjira mu musozi. Uwo musozi uvamwe aya mazi nta biti biriko kandi n'imiserege ntayiriko. Urabona turi mu mpera z'ukwezi k'umunani amazi yamaze gukama.
cerekana neza rero yuko imiserege ari ngombwa cyangwa gutera ibiti ku misozi ihanamye ari ngombwa kugira ngo amazi aguma yinjira buhoro buhoro yinjira mu musozi igihe cici amazi inzuzi zikaba zirimo amazi murabona nk'ibi ko akamara amazi akubona mu ukwezi kw'icenda kugira gutangwe ugasanga amazi yamaze gukama mu isoko ingaruka mbi rero zo kudaca imiserege. Ico gikorwa c'umugambi wo kugwanya inkukura hamwe no kugwiza umwimbu mu guca imikobeko abajejwe uburimyi ku rwego rw'intara bakigizemwo uruhara. Ubwo buyobozi buravuga uko umugambi utunganijwe n'ubuhinga bukoreshwa mu gutunganya isi ndimwa. Ibikorwa byo gutunganya imitumba ihananiye imyonga bibera mu ntara yose ya mu makomine 6 wagize intara ya Bururi. Ni igikorwa dukora kuva ihimiriza ritanguye rya leta ryo kuva mu kwezi kwa 6 kw'indwi n'ukumunani tugikora mu kigo ca BP tukabufundi mugabo dukorana nabo mu ntwaro bajejwe guhimiriza abaza gukora ivyo bikorwa. Abene gihugu ni igikorwa basanzwe batahura twebwe tujejwe kubasigurira kabuhinga abo mu ntwaro nabo bajejwe abo bene gihugu turafashanya tukabahimiriza barabitahura ku rugero rutari ruto. Nukuvuga yuko niko kazi twakogwa igihe cyose imyaka yose mugabo muri iyi minsi ya vuba murabibona ngaha nko turi bariko barabikora ngaha muri ibikorwa byo guca imikobeko biri ku murindi munini cyane nkuko bimeze imikobeko turayica ariko hariho kuyibungabunga nk'ibikorwa byose uko bimeze nukuvuga yuko hari ibikorwa byo kuja barakura mu iryovu mugabe iryovu ntirimanuka yo kukubera nk'ubu ni muci imvura iri mu gutasura murabona ko imvura ngaha haruguru ku mukobeko tuzoja tushirako ivyatsi birifata tukabitera ngaha ku mikobeko kugira ngo inkukura ntizi have imanura amazi y'imvura ntaza have imanura ivu hajya mu ryo mukobeko twaciye mu iyo rero ivyo rero kuvuga ngo ni ku rugero rwanga uruhe go kugira kiraje ari gusibura iyo mikobeko umurimyi wenyene abonye ivu ritangwe gutibukirayo ntitwovuga ni mu kwezi kumwe ripfa gutibukirayo akaba yahejeje kurikurayo kandi ivyo byase twaciye ngaho bizokoreshwa ntibifise ko kamaro konyene ni kuvuga ko n'inka zizohava zironka aho ivyo zifungura barabibagara bakongera bakaja barasibura hagati y'ivyo vyatsi na hariya muntu uze mu mukobeko. Uwo mugambi nk'uko iyindi yose iri kwiraja mu ngiro nawo waritabiriwe ku rugero rushimishije ariko kandi n'umugambi wari uhasanzwe mugabo ubu naho harabayeho ukwiyongera kw'inguvu zagiye no kwiyongera nk'uko mubizi twebwe abafundi n'ubuhinga abantu n'abintwaro rero twaragiye hamwe n'intwaro turaca hirya no hino ikibazo cyo gushira mu ngiro uyu mugambi wo gukingira amatongo tugaca imiserege turavuga duti rero ko twebwe dufise ubuhinga namwe ni muduha abakozi nukuri aho bageza abakozi barabaduhaye amaboko barayaduhaye natwe ubuhinga abahinga turabafise guhera ku mutumba rero umugambi uri kugenda neza kandi tukanavyishimira bariko babikora bafise umwanya ubu ni gihe cici abanyeshuri bari muhira ubu rero umwene gihugu wese afise itongo ritari kw'ibiti rishikana ihegitare 2 zirenga ubu abafundi barabandanya igikorwa bariko barashinga imambo bereka bene gihugu mu matongo wabo aho umukobeko ushobora kuja kandi turabishima kuko turabona ko umurindi ari mwiza ego bamwe aravuga ngo ni muci haragumye ariko turagerageza tukabumvisha duti namwe ubu muriko mutegura amatongo muzorimamwo imvura itasuye kugira ngo amatongo yanyu agumana akanovera yamase mwe mwahora mutabiza agaca ahitanwa n'inkukura ikahuruhukira mu isoko twipfuza kuno mwaka guhera uyu mwaka twihaye ihangiro
ko amase mutabije mu matongo iwanyu yogumaho kugira amatongo yanyu agumane akanovera, amase areke kuja gutabira ikiyaga, yamara agume mu matongo yanyu, hanyuma namwe mureke kuruha mu gutabira, kuko aho watabiye umwaka hatatwawe inguvu wakoresheje uno mwaka sizo uzokoresha mu wundi mwaka, kandi sizo uzokoresha no mu ukwirikira. Gutyo rero amatongo y'abene gihugu azoca agarukana akanovera. Tugira Imana rero baravyumvise bariko baribikora, nibaza ko hamwe hamwe aho mwagiye muraca mwoba mwabibonye. Igikorwa c'umugambi wo kugwanya inkukura hamwe no kugwiza umwimbu mu guca imikobeko, abajeje intwaro ku rwego rw'intara nabo nyene bakigizemwo uruhara, kuko nibo batumiriye abo barongoye kwitabira uwo mugambi. Mu kwezi kw'indwi twarakoranye nabo mu bushikiranganji bujejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi inama, aho twahamagariye indongozi mu makomine bari mu ntwaro hamwe n'abari mu gisata c'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije. Rero twebwe twaciye twiha igihe c'ukwezi n'inusu, kuva yuko itariki 15 z'ukwezi k'umunani niho twateguye ko tugira rero isuzuma ryaho uwo mugambi ugeze. Rero twaragerageje turabwira indongozi mu makomine, mbere no mu y'amanama y'umutekano aba ku minsi ya mbere mu makomine yose agize intara, naho twaragiye turababwira, twarungika intumwa ziduserukira kugira ngo izo ndongozi ku mitumba, mu mazone, mu makomine, mbere n'abari mu mashami atandukanye, abajejwe amadini, bose bavyumve. Ubure twabwiye yuko itongo ryose ryaba irya leta, ryaba aho umunyagihugu ariko arakorera, hategerezwa kuba haciye imikobeko. Rero abatari bake baravyumvise kandi bariko barabishira mu ngiro. Turavye mbere nka komine Mugamba turiko turagira n'isuzuma, niyo iri imbere, hagakurikira komine Matana, ayandi makomine ariko ararangura ico gikorwa, ariko n'ubu twari duhimiriza rwose musitanteri bagira uwo mugambi uwabo, mu ntumbero yuko aho uzoba uriko uraca hose biboneka ko imikobeko yaciwe, mu ntumbero yuko arya amazi yose fata imvura iriko iragwa, arya amazi adaca yisuka mu nzuzi, ariko agaca aguma nk'aho ku mitumba akanyengetera, niho n'ibiterwa bimererwa neza, niho haboneka akanovera ku mitumba, kuko bwa buryohe bw'isi butaba bwagiye mu nzuzi mu buryo bwa Tanganyika akumbure bandanye n'ahandi. Rero ico gikorwa turiko turagikora, ariko rero twebwe ngaha nk'uko dusanganywe novuga intara kama nka zitatu, hariho mu Migwa, hariho Mugamba na Bututsi. Rero ico gikorwa ntikirangurwa kumwe, kuko mu Migwa uciye umukobeko kurya dusa twica nk'ino ruguru mu Bututsi siko bikorwa. Hari ubundi buryo dukoresha ari mu Migwa, kuko uciye umukobeko kumbura amazi aja agatega, asha guca isi ica imanuka, usanga ari ico wagira ukize uracisha. Ariko rero hariho ubuhinga, cyo gituma mbere kenshi tuba turi kumwe n'aba bajejwe n'ubworozi n'ibidukikije mu ntara, kugira ngo ziratanga umuco bivanye n'ingene urusi rw'aho hantu rumeze. Rero hariho ubuhinga aho hantu mu Migwa, aho babereka ingene basha gutera bijya imbingo canke zati bisakumu, mugabo utabanje kuhimba kirya kinogo gisabwa cimetero yobirenga gatoya. Mu ntumbero yo kubandanya hagwizwa umwimbu be no kugwanya inkukura mu guca imikobeko, abarimyi n'indongozi zabo basaba leta kuroswa abafundi b'indimo bakwiye hamwe n'uburyo bwo kwiyunguruza. Nukuvuga nta kintu na kimwe kiburamwo intambamyi, ariko umuntu aramenya ukuntu abana nazo. Ingorane ziriho. Rero izo ngorane
hamwe hamwe hariho ahantu hatari abafundi niyo ni ngorane kuvuga hariho imitumba itagira abafundi b'indimo kuko nabo barafasha cyane imyiki gikorwa. Iyo ni ingorane ya mbere. Ingorane ya kabiri ni nababwiye yuko duheza gupiketa kuvuga duheza gupimira abene gihugu kwimba ntibagireho kimwe na kimwe. Izo nizo ntambamye mbona kandi zisanzwe ziriho zizotuma ihangiro twari twihati tutashobora kurishikako ku gihe. Ego ni kuvuga nkangaha muravye mwabonye imambo umufundi araza agapima kuvuga aho umukobeko uroce kuko umukobeko si umurongo kuvuga tuba duhize ibikore ari ibikoresho amatuyangara ntuzenye rujoro nizo dukoresha. Rero kuvuga duhejeje kumupimira ugashinga za mambo niwo nawe acaza inyuma akwirikira agenda araca aho wamushingiye za mambo. Hari ingorane gatuyisanya twese ingorane yo kwiyunguruza. Ni kuvuga ingorane yo kwiyunguruza iyo ngorane nyibi bikorwa nayo nyine turi nayo goje kamono batera nuko umugambi bo wumva bakamenya yuko ukingiye itongo ryawe ubu nakingiye n'inyungu ziwawe kuko urimye urimbura neza nta bibazo by'inkukura mwajya tongo ryawe uzohura. Ingorane si nyinshi cyane kuko nizoboneka turi hamwe nabo mu ntwaro nabo muri BPA turagerageza tukazitorera inyishu. Mbo ingorane nuko bishobora gushika turiko turahimiriza umukobeko ntuhera ubwo umubandanye ugenda birashobora gushika dushitse mu mirima y'umuntu tugasanga ntibabitahura ku rugero rumwe tugasigura no muzi tugasubira inyuma ejo tukazogaruka gusigura bakabitahura buhoro buhoro. Mugurumva niko kazi kacu kamisi yose kuja turasigura ivyo bikorwa. Ahandi naho turashobora kuba ko turaciyo mikobeko tugashika ahantu hagumye ugasanga harakenewe ibikoresho vy'ibisipiri wa muntu twavuga muhira hariya ugasanga ntafise ubwo bushobozi bwo kuronka izo sipiri kuko bo tubahamagaye baza bazanye amasuka amasipiri nayo ugasanga ntabonetse kandi abene gihugu ntibafise uburyo bumwe kugira ngo bakore ivyo bikorwa barakoresha ingufu zabo mugabo ni bikorwa bisaba ingufu nyinshi cyane kugira ngo ibikorwa bibandanye bigenda neza nuko twoguma dukorana neza nabo mu ntwaro nkuko twariko turakora hanyuma abene gihugu nabo bakaguma bavyitaba nubwo twihaye ihangiro ko muri uku kw'icenda ico gikorwa kizoba caheze twe dusanzwe turi abakozi ba leta nukuvuga yuko abakozi bari ku kivi ntituzovuga ngo twahejeje tuzobandanya dukurikirana ivyo bikorwa twakoze turabe nk'ivyo mwavuze vyo gusibura canke abo bacerewe kanaka ko boja ku murindi w'abandi ntagira usigara inyuma. Hanyuma ikindi naco nuko aboshora nk'ivyo narimvuze vyo ko ibikoresho nkuko babivuze haraho ivyo bikoresho abofasha ari nka leta bodufasha tukaronka ivyo bikoresho. Akamo kambere no mutera nuko yofata ivyo bikorwa vya leta yahimirije muri ya mezi 3 yuko yobigira ivyiwe ntafate ngo ni bikorwa vya leta kuko uwo mwene gihugu ateye imbere nukuvuga umubanye catera imbere igihugu gatera imbere. Isi ndimwa idakingiwe nukuvuga byavu byose biri ku mutumba rizoza kuzibira ya myonga twabona hari epfo nukuvuga yuko ni mu ntumbero yuko dukingiye isi ndimwa ngaha ku mutumba kandi tugakingira n'imyonga iri hariya epfo. Rero nitu ibikorwa umuntu wese nabigira ivyiwe ntabaraba ngo riko nkorera leta ibi bikorwa byo kuwa 4 no kuwa 6 tuja turatondamo imisi yose byo gukingira ibidukikije babigira ivyabo. Ingorane nyamukuru ibonekeje naba ni imiryango ifise itongo kanaka muri usanga iryo tongo kumbe nta bantu bari bako barimutse baba nk'Ubujumbura. Rero shatubura nkabo twikorako tuti iheraba ni mugira ukuntu canke kumbure bumvise bati twebwe twe turahimiriza abantu mu bucimbiri tugacimbiri kanaka umunsi kanaka muzokorera aha
rero nk'abantu bumvise bati tubona abantu bariko barimba muri rya tongo ryanyu, rero bagaca bagira bati ivyo bintu nibiki, kumbure mazi ngene bica bikurikira, abantu baca batubera rero intambamyi. Rero ngaha mu ntara ya Bururi iyo miryango uwo isa n'iyimutse kimwe nko mu gisagara ca Bujumbura canke mbere no hanze y'ibihugu, mugabo turiko turanga uwo mugambi baca batubera intambamyi. Iyo ni intambamyi nyamukuru twe twabonye ino, hanyuma n'ukuri abenegihugu baravyumvise kandi burya umuntu iyo yumvise insiguro y'umugambi, twebwe turiko turahimiriza, turiko turagendagenda hirya no hino tukabwira abenegihugu ico gikorwa, nuko bacumva neza cane gose, bacumva neza kandi mbere aca tubagira tuti bica bihurana n'ukwitegurira ya tariki ya 4 ukwezi kw'icumi no mwaka, aho hazoshirwa mu ngiro itegeko ry'igihugu ahatagitungwa kizosubira kuja ku musozi, kuko twarabonye ko nk'umuriro wa Nyakanga yibonekeza ino mu ntara ya Bururi ahanini ya ku bice 90 n'aborozi bayiturira bariko barondera uburagiro bw'inka. Birashaka tuvuga tuti rero iyi mikobeko muriko muraca muce muterako ubwatsi bw'inka, bizoca bifasha mu kugaburira izo nka ziba ziri mu mpongore. Hariho rero kumbe n'abantu bamwe bo bashobora kumva ibindi bati ivyo ntibizoja mu ngiro nuku. Hari dufise igikorwa gikomeye cane gose, kuguma dutanga amatangazo mu masengero, kuma tuvuga mu manama tugirisha ko iyo tariki ari ntabanduka, ari ntibukuka, ariko ko umuntu afise itongo giwe ashobora kurizitira hama gacamwo bijya vy'amapadoke, dufate ku munsi wa mbere akashaka kuragira ku munsi wa kabiri wa gatatu hanyuma kasabiragira neza aragira ico twita nka rotation alternance. Rero ivyo bariko baravyumva kandi hatwebwe duserukira leta nka mu ntara duhamagariwe kubahiriza amategeko y'igihugu, kandi na hamwe n'igihugu ashaka kuvuga ngo agira ati hambavu y'itegeko ntibikunda dushaka kumwemerera. Rero n'ukuri umugambi ujanye n'imikobeko twace dusanga ahubwo uco tugira akamaro inshuro nyinshi, kuko hari ibi vy'uko akanovera ku misozi, uburyohe bw'isi butagenda mu myonga, hanyuma kwiyo mikobeko hacategwa ko ubwatsi buzofasha kugaburira ivyo bitungo. Ego vyaribonekeje ko barya bahinga ku mitumba bariko barereka abenegihugu aho bacisha mu guca iryo mikobeko, ico twita piquetage. Bamaze gushinga imambo ukasanga hari abenegihugu baciye bazirandura. Vyaribonekeje mu ntumbero yo kurwanya uwo mugambi. Twaje tubabwira tuti rero ubu nimureke gushinga izo mambo, ariko mwerekane mugire nk'isemo uti mukobeko uzoca bakarimura, ivyo vyose wamaze kurima naho uza ugafuka ico kinogo haguma haboneka. Rero mu ntambamyi ico kintu twarakibonye, hama rero abandi nuko baca baza bitwaza bati twebwe hajya ahantu hacu ni ku mabuye, ati nta ntushobora kwimba ngo bikunde. Twebwe duca dutuma dusurukira ku mitumba mu ntwaro, hama abajejwe uburimyi n'ubworozi baca batuma bajya ba moniteur agricole barabe yuko aho hantu ko bikunda no kubitakunda. Mu bisanzwe nta kibazo kiraba uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije coba mu ntara ntitukimenye. Ico kibazo turakizi, ariko rero dufate nk'iki gikorwa bari bavuze bati amezi 3 muzobe mwakoze igikorwa kanaka, iki cyo guca imiserege.
ikibazo ca déplacement kirazwi kandi barakidushikiriza mu makomine kandi ikibazo bakiduhaye bakagishikana ku rwego rw'intara natwe turagishikana ku rwego rwa ministeri. Rero ntitwovuga ko ibi bikorwa byari kubuzwa gukogwa na déplacement muri aya mezi 3 kuko uko biri kose mu mezi 3 biragoye kudodora ahantu kugira ucuronka inyishu, ariko iki kibazo kirazwe mu bushikiranganje kandi baratwizeza ko kigiye kuva mu nzira kubera uyu murindi dufise uno munsi. Muri kino kiganiro rero twumvise yuko kugwanya inkukura no kugwiza umwimbo mu gihugu mu guca imikobeko bishoboka, akaba ari muri iyo ntumbero leta y'u Burundi hamagara bene gihugu gutunganya isi ndimwa neza mu ntumbero yo kugwanya inzara.